kuri rigenekerezo rya 14 Myandagaro umwaka wa 2020 ubushikiranganje bw'uburimyi bworozi n'ibidukikije nkuko twama tubikora igihe cyose bikenewe twatunganije ikiganiro kugira tumenyeshe abarundi na cane abarimyi b'ikawa hamwe n'abakorera muri ico gisata aho ibikorwa by'isizeni y'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira umwaka wa 2021 bigeze. Kuba isizeni y'umwaka wa 2020 ushira umwaka w'ibihumbi 2021 itanguriye, ibikorwa bitari bike biramaze kurangurwa haba kubijanye no kwegeranya umwimbu ku matonorero, kubuhingura n'ibindi. Tukamenyesha ko ihemba rya mbere ryarangiye mu gihugu cyose, ihemba rya kabiri naryo rikaba ririko rigenda neza mu ntara bamaze guhemba, cane intara zo mu buraruko n'igice c'uburengero arizo Muyinga, Ngozi, Kayanza, Kirundo, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke. Amatonorero y'abikorera utwabo, aya Odeka hamwe n'amakoperative ahurikiye mu runani Kokoka ari mu bice by'intara zitarashikirwa, ihemba rirabandanya rikazoba ryarangiye imbere y'impera z'ukwezi kwa Myandagaro. Mu kiganiro twaremesheje ku igenekerezo rya 10 Mukakaro 2020 twari twamenyesheje ko muri ico gihe hari hacibonekeza ikawa yari ikiri ku biti mu burere bumwe bw'igihugu. Twari twasabye kwizo kawa zo kwakirwa ku matonorero ariko zigashigwa mu mugwi w'ibisobwa bisanzwe bigugwa amafaranga 275 y'amarundi ku kilo. Twagomba dushime cyane ingene abene gihugu bagumye batunganirizwa kuko ikawa yagumye yakirwa nk'uko twari twayimenyesheje. Kubijanye n'umwimbu w'ikawa y'ibiturumbwe yegeranijwe, twagomba kubamenyesha ko habonetse amatoni 73 na 200 n'ibiro 191 n'uduce dutanu ku mwimbu ungana n'amatoni 136 n'amajana 792 wari bitezwe no kuvuga ibice 53%. Uwo mwimbu wegeranijwe n'amashirahamwe atandukanye uku gukurikira: Odeka amatoni 27 n'amajana 297 n'ibiro amajana 391 n'uduce dutanu. Kokoka amatoni 11 n'amajana 588 n'ibiro amajana 423. Abigenga amatoni 54 n'ijana n'ibiro amajana 375. Ibi biharuro biri hasi kumvo yuko hibonekeje izuba ryinshi mu kiringo twari twiteze umwimbu mwinshi. Imwe muri izo kawa iraheza iserebwa mu mihana kuko yaciye iteba kwera no gusha. Gushika ku igenekerezo rya 11 Myandagaro 2020 ikawa yari imaze gushika mu makoborero ingana uku gukurikira: Budeka amatoni 4,000 n'amajana 242 n'ibiro amajana 590.
izine odeka amatoni 1083 n'ibiro 490. CBC amatoni 2299 n'ibiro 486. Horamama amatoni 1935 n'ibiro 314 n'uduce tubiri. Sivka amatoni 1103 n'ibiro 876. Ikawa nziza amatoni 477 n'ibiro 592. Etese nje barikamiye amatoni 114 n'ibiro 738. Twagomba gusaba abo vyega kubandanya bajana iyo kawa mu makoborero kugira ikingirwe kandi igumane akanovera. Ibikorwa byo gukobora no kurondera abaguzi birabandanya. Ikawa ingana amatoni 4,289 n'ibiro 480 nivyo bimaze kuronka abaguzi ku giciro kingana n'imiliyoni 11,211,923 n'ibice 5 by'amahera y'abanyamerika. Kubijanye n'ikawa y'ibitamwaka yasyerewe mu mihana, twagomba kubamenyesha ko nk'uko leta yame bikora iyo kawa igiye kwegeranwa kugira ije hamwe n'iyindi, hanyuma abarimyi bayifise batorera koyoko. Ni muri iyo ntumbero twisunze intumbero nshasha ya leta yo gusubiza akanovera ikawa y'u Burundi no kugwanya iyo ngendo yo gusyera ikawa muhira mu gihe amatonero aba yuguruye. Ikawa yose yasyerewe mu mihana igiye kugugwa uku gukurikira: abadandaza canke amakoperative babishoboye bazosaba uruhusha mu buyobozi bukuru bw'urwego odeka bwo kugura iyo kawa mu makomine bifuza gukoreramo. Iryo kete ritegerezwa kwemezwa n'abajeje intwaro muri komine basaba gukoreramo kugira hamenyekane umwimbu wegeranirijwe muri buri komine. Ikirangaminsi n'ibibanza iyo kawa izogurirwamo bizomenyeshwa n'abajejwe intwaro bamaze kuronka ugwete gwemerera abazogura iyo kawa. Igiciro c'ikawa kizotangwa kw'ikawa yumye kandi itonoye neza n'amafaranga 1,200 y'amarundi ku kilo. Umudandaza canke koperative izogura iyo kawa izoyishorera mu rwego odeka kandi ikazoyishikana mu ikoborero rya odeka riri ku Buterere mu gisagara ca Bujumbura canke mu kindi kibanza bazobereka. Ikawa yose izopakirwa ivanwa mu ikomine itegerezwa kuba ifise urupapuro ruyiranga rutangwa na odeka ruriko n'umukono w'abajejwe intwaro. Igiciro c'ikawa izobishikanwe mu ikoborero n'amafaranga 1,350 y'amarundi harimo na tagisi ya komine. Aha twamenyesha ko itagisi ya komine izokatwa muri ayo odeka igaheza ikazoyarungika ku makonti y'amakomine. Ni ukuvuga ko umudandaza azoronka 1,308 ku kilo, komine nayo igatwara 46 ku kilo.
kubera ko hariho abahora bica amatwi bakanyegeza iyo kawa kugira izoshoke biciye mu kinyegero. Turamenyesheje abo bose bayifise ko baba bayishikanye mu bubiko bw'abadandaza bazoba bayiguze imbere y'igenekerezo rya 15 Nyakanga 2020, kuko inyuma y'iryo genekerezo ikawa izofatwa iri mu kibanza kitazwi na ODK hamwe n'abajejwe intwaro muri komine, izofatwa nk'iyagomba kwibwa. Ico gihe izoca ishikirizwa ODK, kandi nyene kuyifatanwa nta mahera azoronka, yongere akurikiranwe n'ubutungane. Twagira dusabe abantu bose, baba abajejwe intwaro, umutekano, abajejwe ubutungane n'abenegihugu muri rusangi, kubandanya bagize urunani kugira dutuze bimwe iboneka abanyuruza itunga ry'igihugu muri rusange, na cane cane abashorera ikawa y'u Burundi biciye mu kinwabi, na cane cane muri iki gihe ikawa iriko iravanwa ku matonorero ijanwa mu makoborero. Imbere yo kurangiza, twagomba duhamagarire abantu bose kugira urunani mu kwitabira ibikorwa bijanye no gukata no gusasira ibipimo by'ikawa byatangujwe ku igenekerezo rya 30 Mukakaro 2020 mu ntara ya Ngozi. Mu gusozera, nk'uko twagumye tubihimiriza kuva mu ntango y'isizeni mu bikorwa byakorerwa ku matonorero, twagira dusubire twibutsa abafise amakoborero bose ko mu bibanza bakoreramwo basabwa gukurikiza amabwirizwa dushikirizwa n'abajejwe amagara y'abantu.